ibaza Afrika ari igihugu kimwe, igihugu kitagira imipaka, igihugu gifise passport imwe kandi kikagira igisirikare kimwe. Ibi sivyo ndiko ndarota. Uwo wari umugambi wa President Muammar Gaddafi, umukuru w'igihugu ca Libya, umwami w'abami wa Afrika, umuimamu kuba mizerma. Ndabaramukije mwese. Nkuko nabibemereye, ndabazaniye igice ca kabiri ca video igaruka ku buzima bwa Muammar Gaddafi, umutware yarafise indoto yo guhuza abanyafrika bakabumwe. Mu gice ca mbere twababwiye uko yashitse ku butegetsi atembagaje ingoma y'ubwami bwa Idris. Twarababwiye uko yashamiranye na leta z'ubumwe za Amerika, aho yahatswe no kugandagurwa mu bitero by'indege by'igisirikare ca Amerika. Muri kino gice ca kabiri tuza kubona ukuntu Gaddafi yagambaniwe, yica ugwagashinyaguro. Iyicwa ryiwe ryatumye abanyamerika kwisonga Hillary Clinton batamba bagatarika kubera ko ico bita kanseri cyari kibavuye kwizosi. Ariko muri Libya hasigaye amarira, imvururu zivuye mu kutumvikana ko bagomba gusubirira Gaddafi. Igihugu carasubiye inyuma gushika naho cigaburamo ibice bibiri. Ndabahaye ikaze. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 987 Libya yashamiranye n'igihugu ca Chad bapfa gace kahuzu bande dawuzu. Kara gace kari kuzuyemo ubutare bwa uranium bwifashishwa mu ikorwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda. Iki gihe ingabo za Gaddafi ntizagwana n'iza Chad gusa. Muri Chad hariyo n'ingabo z'abafaransa n'iz'abanyamerika. Muri iyi ntambara umugeneral Khalifa Haftar yafashwe mpiri n'ingabo z'abanyamerika. Uyu mugabo Haftar hamwe n'abandi basirikare bagera ku majana 2 bari bafatanywe nawe bahavuye bagambanira Libya, bemera gukorana na CIA. Bashinze ikiroberi kigwanya ubutegetsi bwa Tripoli. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 990 President George Bush yakoresheje kino kiroberi mu kugerageza gukura ku butegetsi Muammar Gaddafi. Ariko ingabo z'igihugu za Libya zarabagwanije bahunga baja muri Chad. Ariko muri Chad naho nyene barabirukanye, barabuze igihugu na kimwe cyo bakira, maze basubira muri leta z'ubumwe za Amerika. Muammar Gaddafi yaramfise abansi benshi, ariko akagerageza kwegereza ibihugu vya Afrika ngo bunge ubumwe. Yagerageje kunga ubumwe na Maroc, Tunisia, Syria, Egypt, Sudan, ariko vyarangira ubwo bufatanye busambutse. Gaddafi ntiyacitse intege. Yavuye ku bihugu vy'Abarabu agira vision yagutse yo guhuza Afrika mu gushinga umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 999 yahurije hamwe ibihugu 45 vya Afrika mu nama rukokoma yabereye Sirte, aho Gaddafi asanzwe avuka. Ingingo nyamukuru y'inama kwari kubumvisha ko bategerezwa kuja hamwe bakunga ubumwe. Iyi nama yababaje ibihugu by'uburengero na cyane cyane leta z'ubumwe za Amerika n'Ubufaransa. Ntibari kurera amaboko ngo Afrika yunga ubumwe, bategerezwa kugira ico babikozeko. Inyuma y'ibitero bya 11 Nyandagaro umwaka wa 2001 ku nyubako ya World Trade Center in New York, George Bush yatangaje intambara ku bihugu bishigikiye iterabwoba. Iyi ntambara ni nayo yahitanye Saddam Hussein wa Iraq. Muammar Gaddafi yategerezwa kubona kure kuko nawe haravye nabi yari kuba nka mugenzi we Saddam Hussein mu citwazo ca Amerika cyo gusambura ibigwanisho ruhonyanganda bagiriza ivyo bihugu. Rero ntiyarindiriye ko bishika, yegereye George Bush amyemeza ko amushigikiye mu kugwanya iterabwoba. Gaddafi muri aya maheri yo gucengana na Amerika yakomeza no kurondera abafatanya bikorwa bashasha mwicukugwa n'icuruzwa rya petrol, ahajemwe amasosiyete nka Shell, Exxon, Total, ConocoPhillips n'abandi. Yatangiye kugiranira imigenderanire na Tony Blair, yari umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza, Nicolas Sarkozy, president w'Ubufaransa, n'abandi bategetsi b'ibihugu by'uburengero bahora badacana waka. Enchanté de vous parler. Je n'ai pas oublié notre rencontre. Monsieur Gaddafi, ndanezerejwe no kuvugana namwe. Sinibagiye inama twagiranye
ndacafise ku mutima intererano n'impanuro zanyu. Icubahiro niteka mwahawe yo kuba indongozi murabikwiye. Ni vyiza kugira umugenzi nkawe muri Europe. Nizeye ko ibihugu byacu bizokorana ibintu byinshi. Ego cyane nyine icubahiro. Nipfuza kubabona mu Bufaransa canke jewe nkaza muri Libya. Inshallah. Inyuma y'ikiganiro kuri telefone yagiranye na Sarkozy, Muammar Gaddafi yasesekaye Paris. Yakiranywe icubahiro cy'akataraboneka. Yahema yewe yitwaza hagiye hose. Baramwemereye ayibamba hampande y'ingoro y'umukuru w'igihugu c'Ubufaransa, Champs-Élysées. Ubucuti bwarakomeje. Gaddafi anashigikira mugenzi we Sarkozy mu matora, amuterera amafaranga angana n'imiliyoni 50 z'amayero. Ariko uru ntigwari urukundo. Uru ntigwari urukundo bakunda Gaddafi. Wari umutego bamuteze ngo baronka aho bamufatira. Mu nama ya Ligue Arabe y'ibihumbi 2008, Gaddafi mwijambo giwe yagaha ibihugu by'Abarabu kuba ata kintu cakozwe ngo bashigikire mugenzi wabo Saddam Hussein. رئيسها واحنا نتفرج عليهم الضحك. وليش ما نحقوا في شنق صدام حسين؟ كيف يصير حرب يشنق؟ igihugu c'abanyamahanga kiraje giteye ikindi gihugu kigenzi cyacu, hama natwe turicaye turorera twitwengera. Kubera iki? Kubera ko atamatohoza yabaye kwimanikwa rya Saddam Hussein. Umwe muri twe agiye, twese tuba turi mu kibazo, ariko turaho nk'uko umenga nta cyabaye. Kubera iki? Saddam Hussein murabizi yahoze ari umugenzi w'Abanyamerika. Mu nyuma habaye iki? Baramudandaje, baramwica. Mumenye ko umwe muri twebwe ashobora gukurikira, kandi ntiyabeshe. Gaddafi niwe yakurikiye. Mu nama ya Nations Unies, Gaddafi bamwankiye kubamba yahema yiwe, bamutegetse kurara muri hotel. Yaravyanse acaja kwirarira muri New Jersey kwa Donald Trump. Ico gihe barabagenzi. Muri yo nama Gaddafi jambo giwe ryamazizaha yose. Yavuze amajambo akomeye, harimo no guha gasopo ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu nama y'ibihugu bihurikiye mu bumwe bwa Afrika, Gaddafi yongeye kuvuga kuri ya projet yo kubaka Afrika ikaba igihugu kimwe. Afrika ikagira igisirikare kimwe, ikagira passport imwe, kandi ikagira n'ifaranga rimwe. Abategetsi b'ibihugu bya Afrika bakiranye ugweza uwo mugambi, maze biha imbona kazoza yo mu mwaka w'ibihumbi 2025 ko uwo mugambi woba wamaze kuja mu ngiro. Gaddafi yatanguye kwegereza Uburusiya n'Ubushinwa, basinya amakontra ganyaganya kubijanye na petrole na gaze naturelle. Yazibiye umuringoti wa gaze uja mu bihugu by'Uburaya. Ibintu byababaje Amerika, batangira kubona ko ariko ararenga umurongo utukura. Itariki 17 z'ukwezi kwa 12 muri 2010 hatanguye imigumuko mu bihugu by'Abarabu, ico bise Printemps Arabe, guhera muri Tunisia, Egypt, Maroc, Liban n'ahandi. Abantu bihereje amabarabara biyamiriza ubutegetsi bw'ibihugu by'Abarabu, bavuga ko ubuzima buzimvye, ibiturire n'inyuruzwa ry'imitungo y'igihugu byari byabaye ndanze. Ariko mu nyuma byaramenyekanye ko byose byateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bongera bashiramwe amafaranga. Ariko muri Libya ibintu byari bitandukanye. Abantu bari batekanye. Muri make ibi byari byateguwe ngo abantu bagumuke, hanyuma ibihugu by'uburengero bibona aho bifatira mu gusenyera ubutegetsi bwa Gaddafi. Urubuga Menamabanga rwa Wikileaks rwashize hanze email ya Hillary Clinton yemeza ko itariki 2 ukwezi kwa 2 umwaka w'ibihumbi 2011 ubutasi bw'Ubufaransa bwa Sarkozy bavuganye n'abayobozi b'ikiroberi cyagwanya Gaddafi, babemerera amafaranga menshi kugira bakora ibishobotse byose bakure Muammar Gaddafi. Babasabye gushinga guverinoma nshasha yitwa CNT, Conseil National de Transition. Bumvikanye ko inyuma y'ubutegetsi bwa Gaddafi Abafaransa bazoroha inyungu nyinshi muri petrole iri muri ico gihugu ca Libya, mu guhindura amakontra yose bari bafitanye hagasinywa amashasha aho inyungu Abafaransa.
aba baravyemeye mbere ku itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri uwo mwaka nyene iki kirobere cemeje ko hashinzwe sente ya Conseil National de Transition ishigikiwe mu mpisho n'Ubufaransa na Amerika. Mu minsi yakurikiye ikirobere cyakomeje kugira ingufu, ariko abene igihugu ba Libya bakomeje gushigikira Gaddafi. Abarobere batanguye gusugerezwa bahungira mu buseruko bagana Benghazi. Gaddafi yiyemeje kubagwanya kugeza ku wanyuma. Aba barobere basabye ubufasha Hillary Clinton, uwo yari umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu Nicolas Sarkozy yemeye kubafasha. Muri mail nyinshi za Hillary Clinton zashizwe hanze na gwa rubuga Wikileaks zerekanye ko abatasi b'Abafaransa bamenye ahari hanyegeje amatoni 143 y'inzahabu zari zibitswe na Gaddafi kugira habeho ifaranga rishasha rya Afrika. Ibi ngo nivyo vyatumye Ubufaransa bushavura bwemera gufasha abaroberi makabeguye Gaddafi. Nicolas Sarkozy ntiyari kubikora wenyene, yegereye Amerika n'Ubwongereza bose bumvikana kuzimanganya Gaddafi n'ubutegetsi bwiwe. Perezida Obama yategetse CIA gufasha abaroberi ba Libya. Mu minsi yakurikiye ingabo z'Abafaransa, Abanyamerika n'Abongereza bari biteguye kwivugana Gaddafi. Ni muri iyo minsi nyene General Haftar yari amaze imyaka 20 muri Amerika ataha muri Libya arungiswe na CIA gusubirira Muammar Gaddafi. Televiziyo Al Jazeera yakomeje gukwiragiza ibinyoma ko Gaddafi yo bari karica abasivile bagumutse. Itariki 17 ikwezi kwa gatatu umwaka wa 2001 Conseil de Sécurité de l'ONU yategetse indeke z'intambara za OTAN kuguruka mu kirere ca Libya. S'opposeront à toute agression des ngabo zacu zo mu kirere ziyemeje kugwanya Colonel Gaddafi ariko arica abanyagihugu ba Benghazi. Ariko izi ndege za OTAN ntizari zaje gukingira abanyagihugu, ahubwo zatera amabombe y'urutavanako. Ibi bitero vy'indege byahitanye abanyagihugu benshi ba Libya. Ligue Arabe yagaye ivyo bitero vya OTAN mbere batuma kinama yihutirwa kugira abe ikibazo, nubwo atana kimwe cyavuye muri iyo nama. Gaddafi yasa naho yagurishijwe na bene wabo, hari hageze ko yigwanako. Yarigwanye ko asubiza inyuma baroberi bari bagumutse, ariko Haftar n'ikiroberi ciwe baranse kumanika amaboko. Bemereye Abafaransa ko nibabafasha bazobaha ibice 35 kwijana by'umwimbo wa petrole. Ubufaransa bwaravyemeye burabafasha, noneho ibitero biriyongera. Mu mabanga yashizwe hanze na gwa rubuga Wikileaks gwemeza ko entreprise Total y'Abafaransa yacuruza ibikomoka kuri petrole yatanguye kugiranira ibiganiro n'abaroberi mu nzira yo gusinyanira amakontra y'ubufatanye inyuma y'ubutegetsi bwa Gaddafi. Itariki 1 y'ukwezi kwindwi umwaka wa 2011 Abanyalibiya bateraniye Tripoli biyamiriza ibitero vy'indege za OTAN ku gihugu cabo, ariko ibi bitero byarakomeje atacamira. Gaddafi yarabuze igihugu na kimwe cyo mutabara, yahungiye mu gisagara yavukamo. Ico gihe Sarkozy na David Cameron bakoze urugendo baja muri Libya bagiye kuganira na General Haftar ko bazogabangana ubutegetsi, kuko babona ko Gaddafi ari mu marembera. Inyuma y'ukwezi kumwe Hillary Clinton nawe yagiye muri Libya, yahavuye atanze uruhusha rwo gutera urugo kwa Gaddafi mu gisagara ca Sirte aho yari yahungiye. Ntibari bamukeneye ari muzima. Itariki 20 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka nyene drone y'Abanyamerika yabonye convoy y'imodoka nyinshi aha harimo Gaddafi, bayiteye amabombe, ariko Gaddafi ararokoka. Yavuye mu modoka ahunga yiruka n'amaguru. Urugendo rwiwe wasa naho ruriko rurarangira. Indege za OTAN zaramukurikiye. Amashusho yakurikiye ateye isoni n'agahinda. Muri no video mu mbabarire sinza kuyabereka, mu ntumbero yo guhesha icubahiro intwari ya Afrika yazize umugambi wo kubaka Afrika ikaba igihugu kimwe, igakoresha ifaranga rimwe, igatuza Abafaransa n'Abanyamerika babona ko Afrika ari umukate uryoshe bakeneye kugabura mu gihe Abanyafrika bishwe n'inzara. Aya mashusho yaciye kuri televiziyo y'Abafaransa France 24. Bari baryohewe cyane ko batsindiye ibice 35% by'umusaruro wa petrole ya Libya.
i Washington naho Hillary Clinton yarafise umunezero atigeze agira kuva yaba. Wow. Did it have anything to do with your visit? No. Oh, I'm sure it did. General Haftar, umugambanyi igikoresho ca CIA, niwe yitangaje ko asubiriye Gaddafi. Ibintu bitashigikiwe na benshi na cane abari ku ruhande rwa Gaddafi. Igihugu cagiye mu kajagari, haba imvururu zo kujyanira ubutegetsi. Intambwe Gaddafi yari yarateye mu kubaka igihugu itangira gusubira inyuma. Ico utani yari yipfuza cari kigezweho. Afrika ibibaye imfuvyi. So bwa mbere Afrika yari yehekuwe. Mu zindi video tuzobashikiriza n'izindi ntwari zishwe zizira gushaka guteza imbere Afrika. Twarababwiye Thomas Isidore Sankara urupfu rwiwe ico bamujijije. Urashobora kuraba iyi video kuri ishene nyine mutarayibona. Tuzobabwira n'izindi ntwari. Ico bigusaba ni gufyonda ngaha hari subscribe mu gihe utariyandikisha kuri no chaîne. Wakoze cyane kubana nanje. Nyandikira muri commentaire nimba iyi video hari ico yakwigishije canke hari ico yagusigiye. Harabavuga ko Muammar Gaddafi yari umutegetsi yatwaza igitugu. Hari n'abandi bavuga ko yari intwari yari yiyemeje guteza imbere Afrika. Wowe ubibona gute? Nyandikira muri commentaire. Icyumviro cyawe turagikeneye ngaha. Hanyuma tuze duhuriye mu yindi video. Bye.